iri koraniro turiko turugurura icese nk'uko mwavyumvise ni ikoraniro ridasanzwe, naho ku rutonde bizokwigwa muri ino misi hariko bimwe bimwe nko gutora inzego bisanzwe vyigwa mu ikoraniro risanzwe ritekanywa inyuma y'imyaka 5 twisunze amategeko y'umugambwe. Iri naryo rikaba ribaye inyuma y'ikoraniro risanzwe ryo kuwa 31 Ntwarante umwaka wa 2012 ryasizeho inzego zari zirongoye umugambwe gushika uno musi. Intumbero y'iri koraniro rero si yindi, ni akaryo keza ko guha akanya abagumyabanga biciye kubaserukira ngo basubire bapfundike ivyotuma umugambwe wacu unaguka kandi ugakomera mu kuwuha inkingi nshasha wo kubakirako kugira ugume uhagaze neza inyuma y'ibihusi twavuze byawushikiye, maze umugambwe wacu wame utsinda imyaka yose. Akaba ari naco gituma iri koraniro ridasanzwe ritunganijwe ku civugo kivuga kiti abagumyabanga nimuze duhindure ingiro n'ingendo, maze twiyubakire umugambwe wacu CNDD-FDD wo nkingi y'amahoro, demokrasi, ubutungane, kazoza keza n'iterambere rirama mu Burundi. Iri koraniro rero rifise ku rutonde rw'ivyigwa intumbero nyamukuru zitatu. Ubwa mbere ni uguhinyanyura no kwemeza amategeko mashasha ntunganyamugambwe na ntunganyabikorwa. Ubugira kabiri hazoba kwiga no kwemeza intumbero nshasha mu vya politike, imibano, ubutunzi n'iterambere hisunzwe ibihe bihambaye igihugu n'umugambwe byaciyemwo. Ubugira gatatu hazoba gutora inzego nyobozi nshasha z'umugambwe. Twihweje rero uburemere n'akamaro kibizokwigwa muri no koraniro, dusaba mwebwe mwese mwatumiwe muri no koraniro kutarambirwa, kwihangana, kugira umwete n'ubukerebutsi kuko muzokora cyane, kira noneho nta nkeka musanzwe muri intwari zisunga ubutarambirwa bw'inkona.